tariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho uburundi katigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashibano bo mu gihugu cose kuri uyu musi w'agahimbare. Uburundi aho bwibarutse imfura imwe y'umuhungu, iyo mfura yitwa burikukiye Uburundi bwacu. Nibuze dufatane mu nda dukundane nta ingwano tuyigire indahiro, ubumwe bwacu tubugire ingendo, amakungu tuyobera akarorero. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Ndahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ubuteza imbere. Ibyo byose babigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryiza. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa. Abahiganiro hepfo no haruguru ibivyiza Section part à droite. On passe en avant. Marche. Adjudant, Mukashima, SCC 49-42 de la matricule, adjoint chef instructeur au centre d'entraînement des parachutistes, vous présente la section de chute libre à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, priez à vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République.
ndabifurije umunsi mukuru mwiza muwuhimbaze mu kanyamuneza kandi tugumane bwa bumwe bwamye buturanga murakoze Imana ibahezagire